Because I know what time is when you are for somebody. Inonziko yakazikira Nobitegwa n'inzara Sinogesoni zo gukunda gapfa Yoba ari kamere Abafuso bica n'ibisuma Bike n'inabangana Urusato w'imbaraga z'abivuga batanu Ntabwo tuzateka amabuye agashya Ntabwo tuzaramba umuzi w'ibuye Fata decision dufata uri bazima Babura tubiri tumanuko Ishano Ishano Duisanyugwamo mubiyolometi Usasini nabi kinyoma tukavichiza monyoma nukuzewe Akokamene linga soitumaka Uyofugita mere yechumaga Tukiye kwira nona nani mzitu gaituza Abafusa bita n'abanyoni Bike n'abanganye Urusato rw'inyoni Umunani umbe Ntabwo tuzoteka amabuye agashya Ntabwo tuzaramba umuzi w'ibuye Fata decision dufata uri bazima Babura tubiri tumanuko Ishano
kabiri usanzuri usanzana kuna chane usantuti usantana fiye na hata tazimana nitakumanya mayembe ngoja na watazimana nitakumanya mayembe again na watazimana nitakumanya mayembe Nova kuja hapa okay nataka uimbe hivi na watazibana nitakumanya mayembe na watazibana nitakumanya mayembe na watazibana nitakumanya mayembe change twagorewe ga oya abagabo ni baboregwa uzuri ijambo no watazibana zitakwanya mahembe no watazibana zitakwanya mahembe siko manyoko oya no watazibana zitakwanya mahembe no watazibana zitakwanya mahembe ivyo ni bizaje baba umure wanje wakabira kabiri waraduze vuba Ona kifuka musuchembe Usangiyo nungaro Wayansulani tekine makokwa Wayansulani tekine makokwa Wayansulani tekine makokwa Kaka yubiriza mukole mate Mukole mate Mukole mate Mukole mate Mboni bino bitambu yagonyiraga Umanga nibamo Kwa mazamba Wengero bi Mimi nachoka Oya mama wanje tuwezi noza Oya mama wanje tugiye kanta Wakamina kabibi Waduze vuba Mama kifuka musuchembe Usangiyo rubyaro Wayansulani tekine makokwa Wayansulani tekine makokwa Wayansulani tekine makokwa Yubiriza mukole mate Mukole mate Mukole mate Mukole mate kujiwani Mukole wanje yayavuma buye Mukole wanje yafashe mukanigo Kinyazima kwa Kinyazima kwa kisoro mandula
mugore wanje. Naambiwa imekuwa 2h du matin. Wengine wanasema merci beaucoup, viens rentrer nyumbani. Kuna mtu ametuma message muri 2006 yasanganya muragiwe twari tuvuye urakana stonvilla kimorchana mukiyaya chakuboso isuba giteye mu mataka imirima y'ibikatu iwukera kayaga urasima turajya turajya turizoza novuga ntimumesha makuru mugenzi wanje akorera BTV ndakura mukije. Yes, ndabaramukije Fanny. Idondore kwa dukurikirana. Yes, ni spokesman niko kazina benshi bamenyereye ko umuririmbyi n'umujournalist. Sports bari bakuzi kera, sports baravyibushe cyane. Ndaboneka ko hari imisosi yo muri BTV. Oya je nabibonye bizuku sinzi iyo vyazananye. Ariko naje mu nzira ziwawe nubona na jewe navutse mvyibushe nkora mvyibushe mbwa ndatanga ingene sports yavyibushe mumuravye mu ndirimbo reka nabeke igipande c'indirimbo yiwe muheze mubone ukungene yavyibushe verekana yuko muri BTV imisosi hari kwiye. Sports tutarandiriye sports indani wowe bibona gute nk'umumisha makuru kurikirana muziki hafi? Bo bimeze neza nukuri nta nkeka mu bisanzwe je nari ndabizi iki giteramo Kidumu azananye na Boda Boda Benz hama kaca yumvira agashiramwe bajya abana bo muhira yaba urazikora rijo bakoranye indirimbo Estanishi ni giteramo categerezwa kugira Heisiti. Ikindi naco ni kubera ko ni mundu yo gusozera semene ya hariwe diaspora. Abarundi ni benshi bari muri diaspora bari ngaha muri vacances nahandi bari gusohokera kandi ni ryanyuma ejo benshi bazinduka bafata indege bagenda hafi yaho hariho foire hariho nibindi hariho n'amakaraoke nziko uno munsi atabaye nibaza ko abakunzi babo bategerezwa kuza ngaha. Mugugarageje kuraba kabeyi kavuna ibihumbi jana by'amarundi noti 10 ukaje ko nibindi bihumbi 50 umva ko bya bitoroshe mbega kubu batashoboye gushika kuraba igiteramo wo babwira iki? Mbo hari kindi kintu nkiri ngaho biyumviriye cyo kugira amabodo consommation. Urabona umuntu atanze 100,000 akaca yicara atacaronga aho bari kuba bakoze ikosa. Sinzaba uwabahanuye yagize neza kuko urabona 100,000 urafise bodo consommation ya 30,000, 50 ya 15,000, 30 ya 10,000. Nibaza ko naco nyene cabafashije abataje bahomvye cyane ariko nibaza ko bagifisa akaryo. Kidumu arafise ibindi biteramo Camperolo 2 Mutaho lo 3 hariya mu Gitega nibaza ko bakimubona. Turagushimye cyane Sport. Murakoze cyane DJ Fanny mukora akazi keza. DJ Fanny TV ndayikurikirana cyane. Turagushimye natwe. Yego cyane. Uyo vyumvise sound twarose yari y'umushinga nawe benshi muramuzi kuva tukiri bato twumva mshenge ndamutoye mshenge mambo poa nzima mzima bwana nakukubali kwa sound unanikubali kwa nini kuna wengine vile ase tukali wadogo tunamsikia mshenge mpaka hadi sasa hivi unapiga muziki kwa miaka 2015 unajisikiaje? Mimi najisikia turani, ni vitu napenda. Kuna mnyalilisi hii nani hichi kipaji cha kuweza kupana sound kwa engineer wa sound? Hakuna kazi mbaya hii. Kwa nini kazi mbaya? Ya kuchoka. Una muda mrefu unafanya hiyo kazi. Mbaya inachokesha. Hauna raha nyumbani huko, hauna raha usiku, unaona unashinda nje.
Mshenge tumkubali kwa sababu anakwambia hii sio kazi. Ana miaka mingi sana, ni engineer wa sound Burundi na show nyingi ameweza kusimamia sound, na show hii ambayo mmeisikia ya Kidum yeye pia ndio ameshamia sound. Tunakushukuru sana Mshenge. Hamna wasi, asante sana na wewe. Mshenge, katika muziki wa Burundi wewe kama wewe unauonaje wakati una muda mrefu unadili na wasanii? Unauonaje muziki, umeshafikia kwenye hatua gani? Muziki wa Burundi ni uko vizuri, lakini wasanii kibaya hawapatani. Muziki uko raha sana na wanajua sana, na kuna wengine wangaliki wa vijana sana, watoto na wasikiaga, si waimbaji wa DJ huku wako hatari, lakini wote si wa DJ si waimbaji hawapendani, ndo hiyo inaita bebero. Ila wa engineer wa sound wanapendana. Unasema? Wa engineer wa sound wanapendana? Wanapendana. Hata leo nilikuwa na Alberiki hapa. Alberiki, tunamwona Alberiki. Yuko na maspika, yuko na mapodium. Yeye ni kama vile ndugu, tunapendana kama vile ndugu. Kitu mimi nikikosa namuomba, kitu ya kikosa ananiomba, tunapana makosei, fanya hivi. Wa engineer de sound ni contraire, nao wasanii wanakataana. Mimi naonaga kwa Facebook vile wanatukanana. Shukrani. Afwan. Huyu alikuwa ni Mshenge, wengi mnamkumbuka tungali wadogo, wanamuita Mshenge. Sasa alikuwa ni huyu hapa. Tunamshukuru ndio aliweza kutoa sound katika show hii ya Kidum Kibido. Kumwena Master Rent, mu producer wa Master Music, akongera ka umuririmbyi umva akora byose. Yari yaje gushigikira umuririmbyi mugenzi wa Kidum. Ndakuramukije Master Rent. Mwaramutse burakeye. Mwaramutse. Nakubonye winjiye ufise invitation siko watumiwe. Mbega ni ubwahe bugenzi buri hagati ya Master ndamwe na Kidum? Kidum abantu benshi bari bajije ngo mu critique cyangwa namu gerageje nko kumucokora, ariko n'umuntu ruba cyane n'umuvyeyi wacu naye yabonye naje gushikira abizi yazi ko turabana biwe turi nk'abana biwe niko novuga kubera adusumbye experience ndende cyane mu kazi ka misi yose ku muziki. Hari byinshi twatuje nga kumwigirako no ko adusharinga ama experiences atandukanye. Impamvu biya twakoze byo kuvuga ngo kuvunira akagohe rimwe na muntu wabaye mukuru wawe ariko imvunira akagohe mukuru wanje kano kantu kuhira cyangwa kagororere cyane, mugabo sino turamwubaha cyane, respect kuri we. Master nduru umuririmbyi ukunda gushikikirana, kandi ngereranyije kuraba ibiteramo maze kujamo turabihuriramwo, iba ibiteramo by'abandi baririmbye nze kudondagura wama wahishikiye bikerekana ko ushigikirana, kandi nimba urinze uronka invitation siko kuyo muririmbyi aba kwiyumvamwo ndibuka nivyo Natasha yigeze kukugirira byose byerekana ko umuririmbyi uhuza n'abaririmbyi bose. Mbega ni Master ni giki kintu uvuga ati yirinda gukora kugira ashobore kubananya huza n'abandi? Kidum yabivuze hano kuri stage ati muziki shaka kuresisa ashalombaya wena low safi, niko novuga ugize umujinya mu muziki nshaka mu buzima uzofa ubabaye cyane cyangwa bimwe bavuga ngo uzofa wese gwibuye, niko novuga bisaba kugira umutima mwiza, ube aleze mwe wese mu buzima sivimana mwarikiye fani wewe vyimwe nakwandikiye bakuvuga baguponda bagutuka bakujarako bizoshika wataramba lolo umanuko Master Land ibyo bana nyandikiye mwaroga baroga baragira ivyo bagira bizoba bizoba umva. Niyo mpamvu bana n'abantu beye neza, umuntu mwereka urukundo mushigikire, ubuzima ni bugufi uryoherwe, hama Imana izoguha ivyo ukwiriye kandi yaguteguriye. Turagushimiye Master Land. Thank you a lot. Tubananya tubarondera abaririmbyi bari bagiye gushigikira umuririmbyi Kidumu muri kino gitaramo ciwe. Ndabona umuririmbyi w'Ingozi Jadix, ndakuramukije Jadix, karibu kwanza. Ndakuramukije Jadix. Nanda baramukije Fani. Jadix, agatike ko kuva Ingozi gushika i Bujumbura nanga? Nibaze yuko bigenda birahindagurika, uno musa ashobora kuba araya ejo nahaya. Jadix wavuye Ingozi uje gushigikira mbo usanzwe urabi Bujumbura akaba Ingozi mungu mwanya munini wavuga Ingozi gashi ni uburi usije kuzakuronka gukorera ibikorwa i Bujumbura, kuko novuga ati Bujumbura ni capitale, ni gisagara gikuru cy'igihugu cyacu cy'u Burundi. None Jadix icyatumye uza gushigikira kino giteramo ni giki?
Ya urabona iyo uri umunyamuziki uragerageza kuba update n'ibiteramo cyangwa ibintu byose byaba biriko biraba kugira ugume ku mwanya. Nka performance agenda araba ndagerageza gukurikirana abasaba batandukanye. Performance ya Kidumu ni performance iyo ibishitse akaza nkurikirana cyane kugira ndabe mbega niki muri music nkora ninge nshobora kwigenza kuri stage. Haro vyinshi dutegezwa kubarabira koko iyo umuntu ari umukambwe aguma ari umukambwe natwe tuko turaruka ubu dutegezwa kuza turabarabira ku ibintu byinshi ya. Turagushimiye Daddy. Nanda bashimiye cyane rwose. Wasubira ingozi zo bandamukiriza. Yego. Reka mamagare Kidumu nyene concert baba yao nawe nyene agizije ashikirije mwebwe muko murankurikirana ndabashimiye cyane mwavuye ku mutima kubona mwiyumviriye kugumana nino channel DJ Fanny ndabakunda cyane reka ndamuhamagare mwabikurikiranye ikiteramo cyari telenovela tuwa turi kumwe na Kidumu Kibido baba yao ndakora mukije. Yego kabisa. Kidumu ku mutima uyumva gute? Umva bien. Akazi kagenze neza abafana nabahaye ijana ku ijana. Wakayisantir. Bari sentir. Kidumu akajambo wabwira bataje kugira babitege ibindi biteramo bigiye kuza twumvise igiteramo watubwiye ajya kuri stage yuko kwa gatanu ufise igiteramo n'ibindi narinze kudondagona. Kwa gatanu muri Campero, samedi Igitega Imutaho, hanyuma dimanche Nyabugete Beach. Kidumu inyuma y'ugiye kinini utari mu Burundi ugarutse kuri stage abantu buziye nkuko hariho ama place twabonye y'ijana ibihumbi ijana kwinjira kungene bari buzuye. Kidumu ngo kuri Kidumu umunezero afise ku giteramo yahaye abarundi ko baryohewe cyane abarundi twabibonye ngene barako baratamba cyane ni igiki Kidumu yogira n'abandi navuga nti abandi baririmbyi gutegura ibiteramo nk'ibi. Ni kawaida, ni kawaida. Bon, kuri jewe c'est bien, berekanye urukundo, berekanye yuko ubateguriye neza baza. Iyi ni somo, iri ni shure. Amaleson tuyarongeye ngaha yuko dupanze neza abarundi barahari. Twabonye Mugani Desire muririmbyi nga mu Burundi aja kuri stage aragushimira aravuga yuko wamufashije ibintu byinshi cyane. Ni igiki abantu batari bazi kuri Farious Kidumu azi? Farious yari umurapere ndamuhindura umuririmbyi. Bon, ico kwanza ni point numero 1. Turagushimiye cyane Kidumu agajambo wabwira bariko barakurikirana DJ Fanny 257. DJ Fanny number 1, DJ Fanny courageuse, DJ Fanny charmante, DJ Fanny pilipili. Kuri hivyo utaravye DJ Fanny urapfuye. Bacha baguhamba inkumbanda. Thank you so much. Urakoze. Mzee, kaka pisha kangu nadai kapisa kangu. Ndikumwe ndetse n'abakurikiranye igiteramo rovita n'abafanzi mu muziki w'u Burundi reka nabo nyene bagira akajambo bakivuze ko ndakuramukije. Mwaramuse. Sawa. Isawa cyane. Wakurikiranye concert kandi abona kusa nk'umuntu aryohewe akajambo bavuga kuri no concert kumwe yagenze. Concert yameze neza cyane. Ahubwo Kidumu nasubira aririmbe kandi c'était très bon. Franchement, tout Bujumbura a bougé à cause de Kidumu. Kidumu ni umwana w'Ibujumbura. Twese turamukunda. Hama ikonseri ari iryoshe sana. Sisi ko yasubira kutwongera iyindi concert quelque part à Bujumbura. Franchement, c'était très bon. Kidumu, il est le meilleur quoi. Kuba ariko barakurikirana ino cyane wo kumenya mbega witwande kugira turamaze kumubona mwanzo tuzi izina ryiwe. Je nitwa Nicolas Waso ama ndumukunzi umuziki kuva kera cyane. Hari shibumbi jana mwaje 50. Nari shibumbi jana parce que c'est le fils du pays. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane Fanny.